GM Films, good news films, double favor without limits. GM Films, good news films, double favor without limits. Ereka nakamuna byukuri nakamuna ereka nakamuna byukuri nakamuna amacakubiri afatiye ku madini amacakubiri afatiye ku ntara n'amoko amacakubiri afatiye ku madini kwica imice n'isangano mu bakozi b'Imana by'ukuri nakamuna ereka nakamuna by'ukuri nakamuna. Nakamuna by'ukuri nakamuna ereka nakamuna. Bekanye ko mperuka waragiye gukizwa mu bakizwa uwo mwambaro wagiye utwaye na parfum yaragowe rukuri. Okay, ntiwambwiye ko nkene ngira icyo mpamagarira Beri kuko ntiwabesha je mpindura amabara bivanye naho ngeze meze nk'uruvoruvo nagira ndakubwire ko ndagenda kwambariye kuno kugira ngo umenye ko ngiri kamuna wa kamuna mbere kubwo nshobora kuba ndenzuri ya waruzi bimenye je suis vivante niko kama kawaida unasikia. Rero nagira ndaguhega sopo kwiyi nshuro kandi ni ya nyuma sinzosubira guceza na wewe ugasubira guhirahira ukebaguzwa ku mugabo wiwanje. Nibaza yuko ubutigu bwawe buzaba buriko buregereza. Eko uranyumva? Beri imicezo yiwanje nawe ubu nayirambiwe. Ngomba kuyishira ku iherezo.
mukamu narakubwiye ko je ntari umwana ntuzosubira n'umunsi umwe kunkangisha ubwo bijambo bw'iwawe ikindi naco ntuzosubire ribijya mbere n'ijyanye umumpereza agasuka ku mugabo wawe narakubwiye ko je ntari umwana ikindi naco ndakwibutsa umukino natanguye je sindawuheza ndakwiyamye uranyumvise ndakwiya nagira ndakumenyesha yuko iri ari rya nyuma ukabandanya ukinana nandi Trinidad zose zizoza hasi utavuye inyuma y'urugo rwanje uzosigara uri sete bihanga ndakwihanije kandi ndakwihanije umvire inyuma y'umugabo umvire mu rugo mu buzima ugasubira kumbona mu mwambaro uzocumenya ko ubwawe burangiye ngabanje gukora ibanga Kanyana nukuri mbabarira ntungire nabi Kanyana nagutahuye mbabarira Kanyana Sister wanje wowe umwana wa mama sinogwishika ingarukanye hano burya naje kurondera za document kintu gusaba ni kimwe gusa ugerageze ukora uko ushoboye kose ntagire umuntu wamenya ko ndi hano kuko burya naje ninyegeje nshaka gukora ibintu byanje byose kimya hama ndabihejeje je siga inzira amavuta mwana wa mama uri kurabaho ubuzima bubi pe importe icyo ushaka gushaka ko cose ni gutubaho winyegeza nkaho umenga hari cyaha wakoze ikindi naco ko nakwinginze gushikira muhira ukavyanga ntunaho gushikira mu hoteli kuri gusesaguza amafaranga menshi sister ivyo bintu uvuze nivyo ariko hamwe bo bimenya buriya nivyonyorohera nukuri bishobora kutanyorohera no we nturi umuminere urakuze ukwiye kwifatira ingingo iyo ari yose ku buzima bwawe impanuro nguhaye nube yareze ibintu byo kwikinga ibisaka ubireke baho nka wewe mu mutekano wawe hama sister nkubaze ni gute usenga imana hamukaganzwa n'impwemu y'ubwoba sister icyo uvuze nico reka nisanzure ikizoba nzonye umuti ahubwo reka ngende ibisigaye turaza kuvugana sawa nugende ko wasaba tuzimana ariko igisabo canje kiracari cakindi ubishoboye uve muri rya hotel uze muhira uriho kugira ama dépenses ari initire sawa igisabo cyawe ndacyumvise reka nje kwiyumvira ninafata ingingo ibereye ndaza kukubwira Beri, wewe uri ngaha bigenze gute? none gapafe atari hamwe ugomba gukomplika ibintu kuba ngaha hari cyo bitwaye hari igisabo cy'amatamenye cyane hari nta mayuri y'inzu cimbona ari ibintu bisanzwe tekana pafe je ndabizi neza ko ngaha muri iyi nzu atawundi muntu numwe ahari atari wewe uyu umwe wewe umenya gute ko abantu bo ngaha atariho bari? hari nyanana zitembera ngaho mu biti n'utwo tunyoni twose ubona ngaho turaganira kandi dushatse turatanga amakuru
ijambo ryose we uvuga ndagegereza umutima kuko ari wowe urumuri mu mwijima kugukunda bindimo sindabironderera kure insiguro y'urukundo rwuzuye mu bisanzwe Pafe ndabona kutari yareze ku bandi ngaha ndabona udatekanye pe ariko n'ukuri sinzanyu n'ingorane nje tugira ikiganiro kandi c'amahoro mu bisanzwe Pafe naragiye ahantu ndirimbura nsanga mu by'ukuri naragukoreye amakosa kandi ndazi ko nakubabaje ariko no mu byanzanye harimo kugusaba imbabazi kandi byongeye Pafe ni navyiza kumenya ikintu catumye bijya bintu byose ndabikora bino bintu byatanguye umunsi wa mbere mpabwa ikaze muri runo rugo rwawe bitewe nuko nabibonye ujya munsi nkabona ubwitonzi bwawe nkabona ingene ufise umugore atakwitayeho byatumye nibuka ingene Kamuna yaje mu buzima bwawe agasibe karanyishe zanzoga twanywaje ngo iki agasibe ego kweli agasibe kiki kandi icyo twanywa inzoga nyinshi bikuru erega wogira ngo rya mbere nyoye umuti ntuwuzi inzoka zivugwa n'izindi ngo tugende cenda gutemu gusa ikintu nkwemereye kuri uno munsi jewe beri ndaza kunywa nongere nywa izo nonyoye ejo hirya y'ejo kundwiza no kundwi yo kurikiye zose ndazinwe kuko ngiranywa iza nyuma finish free iza nyuma kubera zakugize iki Shaberi ahantu ubona ingene mama inzoga zamugize turetse n'icyo ndabira aho wiravye Gaberi ubona ufise imyaka ingahe canke jewe none ko ndayirembeje none ko ndi mukugwa kwishika Berize legenda kubwire burya no mukuzanga mu gisagara ntibibaze ngo ni accident yanguyeko aha legenda kubwire burya ndi ku mupangu mbeka mundakubaza aha rero washitse mu gisagara sivyo wamaze kubona utuyira twose ucengeteramwe kurondera abagabo ugira unzunguruka izurijana iyo mitwe ntugire ngo urahindusha Kamuna tekereza sindi mvukira mugana aragutanze gushika mu gisagara uwo nta bujanje ushobora kundusha uwo mpango ngo ni nyabake Beri ndakurahiye muyu mujije sigomba kwicara ntibishoboka ntibikunda sinaguhishije ugomba gutangura nambara ikanzu bigera hariya ku gitsi ngwize ibitambara mfunge ngure Bibiliya imwe niniya siko nangu ndendi nanje kuko gahunda ni kwa Yesu kuzana umugabo ntanikiye nta burofa ni ukuri ndakubaze kama uwo ni uwo mupango wari ufise niwo bakwiye ruguru na mama wamuza kwicara ngaha ngo ukeneye abagabo tekereza wicare tunywe icupa turose abagabo dutembane nabo hama icupa twibandanirize naye handi igakamu ikibi kiri muri mwebwe na nyoko ico naho Yesu Kristo yoza agahagarara imbere yawe nico twibavuyemo erega ingese yaraba ni wewe amakamu cyabujura nanwengeje ivyo navyo wigira ngo byo kuba umukiza ngo wambare ndende naho ukwambara ndende wezo guteka nukururanwengeje gushika naho ica hamwe kiri mu maraso bebe ikidashoboka ni giki mana yo
jewe aho ndakubwiye ko ndi angaje neza kuri cyo kandi nazi ko nzokishobora none wakubwiye cyo ko ngiye gukizwa ninde jewe ngiye kuzana umugabo nta kindi ibyo nabyo bwa ngo bizongora nibiki jewe iye narapetisha ubu ndazirembeje nza naratanguye hari akayigrize kari impande ya homba nari kodinzi korasi baririmbye burya iyo nyene niyo nzohagarara koreka nkwereke eka nguhonje Mary, bagira uku. Urabona? Atangura ngo bose sabageni harimwo abaherekeza abandi bose sabageni. Jenda vyemeye umugabo aragoye gukorera prebe. Maze kubona ko Kanyana yaronse umugabo w'umushinga ntaye nkawe ariko akanka guhinduka naciye ndamuhamagara turicara ahantu nk'abagenzi kugira ngo ndamuhanure atekane yubaka urugo neza. Uzi ivyo yankoreye? Kanyana tuvugisha ukuri nk'abantu bakuze ko nzigasha waronse urugo rushaka ni igiki cyakubujije guhinduka. Kera ko twakwita Kamuna wa Kamuna kuko ivyamwe na nyoko vyara Kamuna nubu naho wubatse byakunaniye guhinduka. Kanyana tekereza wubake rugume ko wagize amahigo ukaronka umugabo asenga ukaronka na nyoko bukwa asenga burya abantu urabubaha niwo muryango wawe ufise. Aho Kaberi waza kuri kurambabaza wakonga uri kurankurogoshora mu mutwe ivyo navyo bizanye ngaha gute? Chuko zurabisha ibiganiro kweli umuntu w'umukobwa ari singo n'ubu ngikatararonka n'umushera muhenda we kuri inkumi ivyo mu rugo bimenya gute ukiri wanyu utararujamwe ngo umenye ivyago uza kuruhanura gute? Aho uri kurasimba inzego aho uri kurarengana ahantu uri kurataruka mbese gutaruka gusa ni nko kuguruka ugukwa mu bintu utazi ntujwenge iwanyu banziro nk'umugabo hanyuma ugende wewe upanga ivyo mu rugo rwawe nayo rw'iwanje rureke nije menye uko dukosorana nabanje ariko kuvuga ngo barakijwe badakijwe birakuraba se ivyo birakuraba bindekere n'ivyanje jewe urugo rwanje ndaguba kuko nshatse abanje ndabatwara uko ngomba nugomba kunyinjirira wewe nta n'umusi warimwe. Ndakubaze kama ayo majambo uri kuyambwira juste kubera ndaguhanura niyo kuranyumvisha yuko jewe atamugabo ndaronka ntakwiye guhanura umuntu yubatse. Aha urabona ko ivyawe wabirangije nagenda kubwire yuko amanyamara sara ntasaba kandi n'uburi ku munwa burakoroka. Ya Beri umanura nkande wewe umanura nkande uriki urinde usobanuye iki ku buzima bwanje ungereranya n'abaje bana muri gradienne bigisha ngo a i u o e ngo data na mama bagiye gukora ngo berahina rakina na basa bose ngo ndena nakabaragirana ivyo nibiki ahubwo mbise ndakubise ndabona ko wabuze icumbwira nayo imisi uyintego uyitegera wewe nyene. Beri ndakwihanije n'undi munsi ntuze wongere kumpamagara umbwira amateshwa nkayo aho nigene umbihirije umunsi. Parfait jendi mubi ku buryo ukwaduka akambwira amajambo yishake akambwira Parfait ngo jenzohera kwisiga jendi mubi kweri ku rugo rugero umva ivyo bintu je nari kuvyihanganira. Aho rero niho havuye inzigo y'akazikira yo kumva ko no kwihora Kanyana ariko rero
ikibabaje muri iyi nkuru nuko naje kwihorera akanyana ariko nkaca nisanga nanje ndi mu rukundo. Parfait, ndagukunda n'umutima wanje wose. Amatwi ntiyumva, amaso ntabona, nta rindi jwi ry'umuhungu n'umwe kuri iyi si rishobora guhindisha agashitsi umutima wanje atari iwawe. Belize, ubwa mbere na mbere nagomba ndagushimira. Byibuze uyu munsi urakoze ikintu gikomeye kandi gikabakaba ku mutima wanje. Namaze igihe ngendana umuriro unyotsa mu mutima, nibaza ati mbega jewe Parfait ndiko ndaziriki mu nkuru yanje nawe. Mana, kuki wazanye kanyana mu buzima bwanje? Hama kukijanye n'ubwo rukundo uri kuravuga, ndafite ico no contribute wako. Belize, mu bisanzwe kunkunda biri mu burenganzira bwawe. Kuvyemera no kubihakana navyo biguma mu burenganzira bwanje. Guteranya n'izo nkuru za kahise zabaye hagati yawe n'umugore wanje ntibikuraho ko ndi victime, ntibikuraho ko ndi inzira garengane mwino nkuru. Urabizi ko wankoreye ikibi kibishe ntashobora kwirengagiza canke ngo ndavyibagire mu buryo bworoheje nko kuri kuravyiyumvira. Ariko muri uno mwanya ndafise ikintu numva nokora cotuma ibintu bigenda neza. Sohokera mu nzu kandi ugende ubutakigaruka. Parfait, ndabona ko ibiganiro twagiranye ngaha byose ubiguje n'ubusa. Hari ibindi bintu iyo bije bitigera bisubira inyuma nk'ifiri mu mazi. Biroroshe cyane kubesha abantu icuri, ariko biragoye kwibesha wowe icuri. Ntunyirukanye, sawa reka ngende. Ariko umenye yuko jewe na bebe tukurindira umwanya wari wo wose. Sivyo papa w'umwana wanje? Ugira umunsi mwiza. Nakamuna byukuri, nakamuna ereka, nakamuna. Hama nyakubahwa represent, nukuri twagize ibihe vyiza kandi nishimye cyane. Nibaza ko reka ntahe, ariko mubinkundiye mbere yuko ntaha hari ikintu nifuza kubabaza. Mfatiye ku byo Bishop atuyagishije, cye mu by'ukuri nta nyama confusion. None hagati ya Bishop akunda na Pastor Cedric ninde visionnaire wa Eglise? Rega jewe kugira ngo ndabaje inyuma mbanza kumenya ukuri. Reka ndaguha amakuru. Mu busanzwe visionnaire wa Eglise ni Pastor Cedric. Cedric rero mu nyuma kubera ko yarasanze ari umugenzi na Bishop bakunda, acaramuhamagaza kugira ngo bafashanye igikorwa cy'Imana. Aho byagiye gupfira sahandi, Cedric we yashaka iby'ubwami bw'Imana, ariko bakunda agashaka ibyo ashira mu nda yiwe. Niko kuca muzunguruka aca tora stati agenda kuyihindutsa. Nuko biri kumbe. None kweri ki Pastor Cedric atitwaye ngo bamutunganirize? Yari yarakinye. Ega gusumba ibijumba ngo twari mbwamo. Beri, ibi ni biki? Ko mbona mu kwinjira umenga sinzuri kuritera ni biki?
wajije kusamburira uko none ubu naho ugomba usamburire ku muryango ugira usamburire ku muryango Gaberi umviriza je ndakubwire mu by'ukuri je nta bibazo nkeneye ngaha ntavyo nshaka ibyo wanteje biramaze birakwiye siko n'ubundi nasanzwe ndiko ndakurondera nifuza uko twabonana ngo turabukungene dutorere inyishu y'ibi bibazo biri ngaha mu rugo rwacu. Kanya ushaka kumenya ikinzanye muri runo rugo umviza rero ndakubwire wa mugore we ndazi ko wigize katama nikigwa kuva kera sivyo ndakuzi n'inzigo yawe ndazi n'ikibi cyawe ndazi n'amajaruzi yawe kubera iki je ndondera papa w'uyu mwana ku telefone imisi yose kamugumisa nawe kibi ugira umbwira ko ataruhara ubifise mwe wewe kubera inzigo yiwawe wewe aje ntacyo tuvugana nkeneye parfait ibyo sishobora kwemera yuko uwo mwana baho oya Kanyana nubwo uvuze ngo Beriza asoma amatangazo mu nama y'abadayimoni wewe nawe Kanyana ushobora kuba utwaza ibitabo shetani canke naho ushobora kuba uri protokole sinshobora kwiyumvisha ingene ugeze ahantu wumva ko wo kwica umwana Mukama ivyo vyonyene ivyo nivyo vyari bitumye usiturira kwa kugi mu kwinjira mana ivyo ni bito ivyo dusangiye birakomeye gusumba ivyo sha idupfu busa je ntari bijyanje reka ntora agatelefone aho ndagasize hama dutelefone uwo mugabo wacu tumubaza aho ahagaze kwizi mpande zine z'iki gihugu kuko ntakuraraje iki gihugu cacu urakizi ni gito nta mupaka araja bukanawe reka ndamuhamagaraze agutunganirize adutunganirize samahoro gatuzi nidupfu busa mwana wa mama reka nze urabona wasinziwe subira uvuge subira urakomeye neza mu mutwe uri umusazi cyane urabona ibintu ngiri urazi ko nshaka kukugira ikintu kibigakanya ukazocicuza ubuzima bwawe bwose ntunyuzwe reka ndakongera kandi ga surprise mfite udu surprise twishi reka nze GM Films, Carlos Films, double favor without limits. GN Films, Good News Films, Double Favor Without Limits.